Uno munsi igenekerezo rya 18 Munyonyo umwaka wa 2022 ndanezerewe cyane kubona igikorwa cyamaze imyaka 24 cyane mu bice bibiri ikijanye n'inkomoko y'amacakubiri mu Burundi ndetse n'inkomoko y'ubwami bw'u Burundi gishoboye kurangira nkakishikiriza ku mugaragaro abarundi. Uyu munsi rero ni umunsi nashimye gushira habona igitabo nanditse ku bijanye n'akahise ku Burundi kanyegejwe kugira ngo abarundi bamenye ukuri. Sinkekeranye yuko hari abarundi benshi bashobora kuba bazi ukuri kw'ibintu byabaye niko byagenze mu Burundi, ariko bakaba bamwe bashobora guhitamo kwihorera ntibabivuge. Ariko twibaza yuko iki gikorwa twakoze kizotuma n'abandi bagira umwete wo kubishira habona ivyo bazi kugira ngo ugwaruka n'abakiri bato bashobore kumenya kahise ku Burundi, kuko uno munsi womengo uburundi bufise kahise gatandukanye, bamwe bakagira kabo abandi akabo, kandi dutegeza kugira kahise kamwe kuko n'igihugu ni kimwe. Rero nkuko mubibona kuri kino gitabo twagerageje gushira ko intare igereranywa canke isobanura izina ry'ingoma y'ubwami bw'u Burundi kuva mu mwaka ushira w'igihumbi kimwe amajana 410 kuduga gushika igihe intwaro y'ubwami yarangiriye. U Burundi bwari bufise izina ry'ingoma y'intare, niyo mpamvu twashize ko iyi ntare kuri iki gifuniko. Hanyuma tukaba rero twagomba kubamenyesha yuko ibyo twashoboye gushikako nuko u Burundi bwamyeho kuva kera na rindi, basogokuruza na basokokuru bakera bakihari, kuko mu matohoza yakozwe na benshi muri kahise nk'akarorero uwitwa Dr. Riki mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1959 nabo bari kumwe bashize habona ibijanye n'ibisigarira by'amagufa y'abantu bakera aho byatowe ko byatowe mu gice cy'u Burundi. Uno munsi giherereye muri Tanzania nubwo ico gihe hari mu Burundi. Rero amagufa yatowe ico gihe yaragiye arapimwa mu byo bita carbone 14, basanga amagufa y'abantu ba mbere babaye ku isi yabaye muri kano gace kacu ku Burundi. Bisobanurwa ko uno munsi uwovuga ko u Burundi ari berceau de l'humanité atoba yibeshe na gatoya, kubera yuko n'ibipimo cyangwa abashakashatsi bakoze biravyerekana. Nubwo rero Dr. Riki nabo bari kumwe babishiza habona, turazi ko hariho abandi bashakashatsi bene ivyo, ariko batashoboye kubishira habona kubera imvo zimwe n'izindi. Kumbure hariho abashobora kuba barababujije kugira ntibabishira habona, ariko yariye mutima menyo abishira habona mu gitabo ciwe, muzobibona muri kino gitabo twasohoye. Ikindi gikomeye nuko u Burundi habonetse ibisigarira by'ibikoresho bakoresha kera mu mibereho, ari nko mu bucuzi, mu kubumba, ibyo bakoresha mu ruhigi n'ibindi byagiye biboneka mu byo bagiye barazura ahantu hatandukanye mu gihugu, nabyo muzobisanga muri iki gitabo. Cya kabiri gikomeye muri iki gitabo kirimwo twashoboye gushikako ni kijanye n'ingoma y'ubwami. Ingoma y'ubwami mu Burundi yazanywe n'uwitwa Karemera Kasinzi wa Nyamuhanzi wa Ndoba. Abo Ndoba n'umwami yatwaye Gasabo mu gihugu cy'u Rwanda. Aho rero kuva umupfumu w'umwami araguye yuko Karemera zo umwami yacyatangura kumuhiga. Ico gihe atangwe kumuhiga yagombye kumwica, hanyuma Karemera arahunga. Ico gihe Karemera yahungiye mu bwami bwa Nduga ahatwara umwami yitwa Mashira. Aho iyo turavye mu banditsi banditse dusanga hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 410 no ushira umwaka w'igihumbi kimwe amajana 444 niho umwami Mashira atwara. Rero aho naho ntibyamuhiriye, naho nyine uwo mwami yaramenye ko Karemera agomba kuzoba umwami, hanyuma bituma n'abamuhiga, hanyuma arahunga. Ariko yahunze inka ziwe zamaze konera uburo bw'umwami Mashira. Hanyuma aja ku Kanyaru, amaze kuja ku Kanyaru
yakubise inkoni mu mazi aravuga ati Imana igihugu yanyemereye yakimpaye ngiki. Inyuma yaho umupfumu yari yaramuraguriye yari yaramubwiye ko azoba umwami abanje kwica intare mu bice bya Kayanza y'uno munsi. Icyo gihe hari amashamba bakingira ibitungwa byabo, intare irabatera hanyuma arayigwanya arayitsinda, barayitinya ariko yayiteye icumu yiruka mu isenga gibuye, ayisanga arayitsindayo, ayiduza hejuru kwibuye, ayihagararako. Hanyuma bari kumwitwa Zuba aca aravuga ati ubaye umwami, baca bavuza mu mashi bose ko Karemera abaye umwami w'icyo gihugu kubera yuko byari byaravuzwe. Rero nabyo ibijyanye n'ibimuzo bisangayo. Icyo twakongeraho kuri iki nuko aba uwo Zuba tuvuze yari umwana w'umwami, umwami wa Gasabo. Hanyuma y'abana Karemera nawe yari wo munda y'ingoma y'ubwami, nkuko twavuze ko yakomoka kuri Ndoba, kandi Ndoba nawe yatwaye ubwami bwa Gasabo. Twagiraho tubabwire yuko uyu munsi abakomoka kuri Zuba mu Burundi nabo bita abanyaruguru b'Abanyarwanda, abo bakomoka kuri Zuba. Hanyuma abakomoka kuri Karemera nabo bita abaganwa mu Burundi, baba Batare, Abezi, Abambutsa canke Abataga, abo bose bakomoka kuri Karemera. Abo bose rero ko ari babiri, abakomoka kuri Karemera n'abakomoka kuri Zuba baca bahurira kuitwa Ndoba umwami wa Gasabo, niwe bakomoka uko ari babiri. Ibyo twashoboye gushikako. Ibirenga ibyo muzobibona mu gitabo, kandi nibijanye n'iyindi miryango nabyo cyo turabitohoza mu kindi gikorwa gikurikira tuzobibereka. Ikijanye n'imbibe mu Burundi, imbibe z'u Burundi, Karemera amaze kwinjira mu gihugu n'abahungu biwe bakoze igikorwa cyo kwagura ubwami bwaho batwara. Hariho ubwami buto bwari bugize Burundi, ubwo yarabugwanije akagenda yigarurira ubwo bwami. Amaze kwigarurira ubwo bwami, aho yashobora gufata hose akahashira ubutegetsi. Baraguye rero nk'akaro twobaha witwa Ntwero, uwo Ntarushatsi akomokako, sekuru wa Tarushatsi, yaguye igihugu, yatwara amajepfo y'igihugu, niwe yashize abantu ba mbere mu izinga rya Ubwari riri muri Tanganyika. Niwe nawe kandi yashize abantu ba mbere ahari uno munsi hahereye muri Kongo, kandi hari mu Burundi. Abari rero mu Kivu y'Epfo benshi bavuye mu Burundi, niho bateragiwe bagiye bimukira bajayo, bashizweyo na Ntwero. Ikijanye n'ubwo bwami, igihugu cy'u Burundi cyari kinini. Igihugu cy'u Burundi cyanganuko ubu nibwo bwari Burundi bwa Nyaburunga. Uravye neza ku ikarata yabiyi canke ku rupapuro rwa 43 rwa kino gitabo hagaragara iyindi karata Abadage aho bari mu myaka y'igihumbi 1917, aho bari ku ruhande rwa Tanzania. Rero biboneka neza yuko Uburundi nta buhari, hari Urundi niyo badusigiye. Uburundi bufatanije naha muri Sud Kivu n'ibi bindi bice byose ari byo muri Tanzania ari byo muri Kongo. Rero tugakangurira abarundi cyane cyane ugwaruka ko boharanira igihugu cyabo kikabona imbibe, ko murazi ko Burundi bugikukiye ababirigi baranyanyuye bariruka bagenda batagize romezero police ataherekana ry'ubutegetsi n'imbibe n'amadokima batanze baragenda. Ivyo rero nivyo ugwaruka ugomba kumenya, bakamenya bisaba. Ibijanye n'ubwoko rero byaciye biza mu gihe cy'umuzo w'abakoroni. Abadage baraje bacamwa abantu ibice kugira ngo bishobore gutwara, ariko bafatiye ku byari bihari mu gihugu cy'u Rwanda ku gihe cy'umwami yitwa Kirimarugwe mu mwaka w'igihumbi 1345 gushika mu mwaka w'igihumbi 1378, aho yashiraho ivyicaro by'ubudehe cyangwa ibyicaro by'imibereho mu Kirundi kubijanye n'abantu. Abari bakize cyane bitwa Abatutsi, abari hagati na hagati abita Abahutu, abari bato cyane babana atacu banezwe abita Abatwa. Ariko hari mu ntumbero yo kugira ngo bazamure bose bazamuke batera imbere baba abantu bakomeye, cyane cyane binamufashe gutegeka igihugu cy'abantu bafise imibereho myiza. Rero ivyo nivyo Abadage bace baza bafatira ko bafata yo moko y'Abatutsi, ay'Abahutu n'Abatwa bayagaburamwo Abarundi. Uyu munsi turi muri abo moko kubera ivyo bintu by'abakoroni. Ababirigi bo bayiciye umurya kuko baciye baza bapima amazuru, imisa y'imitwe, uburebure, wicaye cyangwa uhagaze, bamwe bakabita aba cyangwa bariye. Aho byasanze abana bavukana muyisenga ari umuhutu undi agasanga ari umututsi. Ikibabaje
nuko ubutegetsi bwakurikiye gwa gasore ataco bwakoze kuko ntibashoboye kugwanya mu macakubiri abazungu bashizeho ahubwo babandanirije kuri vya bindi n'uyu munsi n'ivyo bikihari inganda ziratikira imyaka yagira kwirikirana inyuma yo kwikukira ku Burundi ni imyaka y'amarira n'agahinda n'akabonge ku barundi kuko yahitanye abarundi sinzi ivyo rero navyo biri muri iki gitabo ikintu tutabibagiriye nuko umuntu wese ico yamaze mu batwaye Burundi muzogisanga muri iki gitabo. Iki gitabo uzogikenera kiri mu ndimi zitatu, kiri mu Kirundi niho twacanditse, niho twashoboye kugishira mu Gifaransa ndetse no mu Congereza. Ugikeneye yo kwandika kuri email fasca25@gmail.com cyangwa kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 64 50 27 26 canke akaturaba ku rubuga rwa www.erhitamneza.org. Ahandi ibi bitabo bizoshobora kuboneka tuzohabamenyesha mu minsi iri imbere. Murakoze.